Seri, nenje kugusaba 10,000 ngo ngure amavuta yo kwisiga. Maze imisi nisiga none numva umwere uri mu kunyica. Seri, agombye kuvuga yuko ivyo navuze vyose utigeze unyumva. Ako kuje bakuri muguru. Kuki mumeze uko? Amahera. Nta kindi cyumviro kiba muri mwebwe. Abagore b'umusumba obere barayibeshera. Ntanirigwa nicaye. Nibi bihe bya corona ayo muhera nyakuye he. Ubonye niriwe nicaye ga wibaza nuko mbarabuze ico nkora. Umviriza. Nyorohereza reka kumbuza amahoro. Ibyo byose mu mutwe byo gukora ni byinshi bitandukanye nayo mahero uri kurasaba. Ndagusabye. Please. Babarira tuwongere kumbara icyo kibazo. Urakoze kunyisha mpaye umushinga ntahe wanje.
Yara, mama inite. Rafse transfer. Ego cyane irahari. Ma inite y'igihumbi. Akanimero 60 61 954 954 731. 731. Nibaze ko yagushikiriye. Okay. Alo? Wayabonye? Nayabonye. Garuka ngaha sheri, garuka ndakubwiye. Urinde? Oui. Uri Eliza? Ara? Nari nihenze nimero muri bande. Uri Eliza? Sheri garuka mu rugo, garuka mu rugo. Iyo umenye umwe bwari kindi. Karibu sheri. Sheri, urazi ko ndagukunda cyane. Hamashusho ndungika ibihumbi 100 nari nagusavye ibihumbi 10. Ngomba nkuremwo ibihumbi 40 kugira ngo ndonke nayo kwisukisha. Ayandi ibihumbi 60 cenda yagusubiza. Sivyo shusho? Wayabonye? Sheri, nkuko inyoni igwa mu mutego w'umuyigi, ndetse niko nawuguyemo. Ndasabye imbabazi ko nakoze ikosa ridasanzwe ryo gukwima ibyo mfise, nkishinga abadafise ikimazi, nkibagiye ko wibungenze n'umwana wanje. Sheri, ndasabye imbabazi, ntibizosubira ukundi. Nkebura n'abagabo bari bameze nkanje, ingeso nk'iyo bayihebe, ntibaze bahave bagwa mu mutego nk'uko nanje nawuguyemo. Sheri, ndasabye imbabazi, mbabarira. Mbabarira. Girira imbabazi nk'uko zigirira umwana wavyaye. Basi uyu mwanya wirengagize ko ndi umugabo wawe. Ndakwingiza. Urakoze mutware wanje. Nukuri atari ukono nitunga ry'umuryango nta kindi byari bigamije. Ariko ndagushimiye ko uhisemwe neza.